ndashaka ko dusangira ijambo Imana yashyize ku mutima wanje. Namaze umwanya niyumvira icyo nzovuga uyu munsi, kuko kenshi abantu barafata Pasika bakayigira umugenzo, ugasanga duhimbaza umunsi aho guhimbaza igikorwa cyakoretse. Yabambwe ku musaraba, amanuka mu mva, yari afise misiyo imujyanye mu mva, kandi misiyo yiwe yarayikoze kugeza yirangije, ayivamo aragenda, avaho intumbero y'imva ihindutse, imva ifashe indi ntumbero nshasha. Nagomba mbereke ubudasare bw'imva ya Yesu Kristo n'izindi mva zose twari tuzi. Nk'uko nari nabivuze ko izindi mva zose abagisizwemo aracyari zirugaye. N'uno munsi ugiye ntabwo usanga huguyeho bamushize, usanga hugaye, ariko imva ya Yesu Kristo iruguruye. Ijambo ry'Imana riko rivuga. Nagomba mbereke ubudasa bw'imva ya Yesu Kristo. Ubudasa bw'imva ya Yesu Kristo, imva ya Yesu Kristo kwanza yari imva y'indirano. Nimba y'indirano gute? Jewe nayise imva y'indirano kuko ntabwo yari imva yateguriwe Yesu Kristo. Bavuze ko imva y'indirano cyo mva ko yari imva y'igihe gitonye. Iyo utinze ikintu cy'abandi tuza kubisubiza. Siko bimeze. Iyo ikintu bakigutije abikoresha mu kintu twavuye nigasubiza. Udasubije muri kabyamyene. Yesu Kristo ntabwo yabaye kabyamyene. Yarasanzwe asi yari yarababwiye kuvuga mbere jewe nzoja mu maboko y'abanyabyaha, nzoja ku musaraba, nzoja mu mva, nzomara iminsi 3. Iminsi 3 iheze imva y'abandi tuyisubiza. Ntabwo yari yiwe. Nicyo bituma nahise kwimba basi muri Yesu Kristo yari imva y'indirano, kuko yarayisubije yayirana. Imva y'indirano ni imva y'igihe gito, yari iminsi 3 gusa, kuko ntabwo ari Yesu Kristo yaragiye kumamo. Yari yayishatse muri weekend gusa, yari yabasabye bamuhiva yo gukoresha muri weekend gusa. Amen. Yari imva Yesu Kristo yashaka gukoresha muri weekend gusa. Yari abiza yahiye ubwambere abibabwira ati ni weekend gusa, ni iminsi 3, kuwa gatanu kuwa gatandatu, ku munsi wa mbere w'iminsi muzoshobora gukora ikintu cyane, zobandangije kuko cyane. Yesu Kristo ntiyapfuye, yari ku gikoko, yaragiye kumaramaza misiyo yiwe yari yamuzanye ku isi. Icyo gituma agiye bumva misiyo yiwe yariye. Misiyo yari afise yari iyo kubohora ababoshwe, yari iyo guhindura amateka y'imva, kugira ngo imva ntikagumye umwana w'Imana, imva ntigafata umwana w'Imana ngo umubore imugumize mu mva, ariko yari yagiye kugira ngo anayisige irangaye. Bisobanura ngo abamwizera twese tuzoyigumaho. We can't stay there. Ubuzima bwacu ntiburi mu mva, ahubwo mu mva niho ubuzima bwacu buhera. Amen. Hallelujah. Amen. Ubuzima bwacu buhera icyo Kristo yaraje gukora, kuko myiso yari afise we yo kuzuka no kuganza abamwizeye, tukazurana nawe tukaja kuganzanya nawe. Icyo gikorwa yaragiye gukora, kuko hari abari baramaze gupfa. Byari bikenewe ko nabo nyine agenda kubamenyesha ngo hasi wanjye abakino banyizeye, aha niho ubuzima buhera, aha niho naje gutangura ubuzima, n'abandi batuzaba basanga ubuzima rero bw'ibihe bidashira mu rutanga, kuko umubiri bari bamaze gushirwa ku iherezo. Umubiri twambaye urafise iherezo, kuva icangije mu isi hakiri abagupfa, kuko Imana yavuze ngo niwajya uzopfa nta kabuza. Hatuza kuba gupfa, umwana w'umuntu yapfuye mu buryo bw'imwemo no mu buryo bw'umubiri, kuko Adamu umubiri yari afise yabonana n'Imana, ibona ngo Imana yarazikabakaya hagati y'icyaha cy'iyamara ikoze ku mwaka yari y'amaraza kagatunda bakariye bakayakubona mubona. Ariko amaze gucumura, ubucuti bwakuweho, umubiri ushirwa ku iherezo, umuntu agira imyaka yo gupfa, umuntu ntashobora kubonana n'Imana ibona mubona, gushika biciye mu bumva, gushika uyu mubiri tuwangu. Amen.
intumbero yiwe ari kuzuka no kuganza. Kandi nabivuze ntabwo yabaye karyamwenda imva y'abandi ntamutije yarayisubije. Navuze ko ari imva y'ingira kuko imva yari ya Yosefu. Yosefu yari umutunzi, yari afite amafaranga menshi, yari yayikoreye imva yiwe kandi Bibiliya yerekana ngo yayikoze mu igitandara gikomeye cyane. Niyo yari yarakoze n'imva yiwe rero avuze ati ndayibikiye. Bibiliya ivuga ngo yari imva yiwe, yari imva ya Yosefu. Kumbure niwe yari yarindiye ko azoyimushiramo arangije canke umwe mu muryango amushiremo. Nubwo yari imva yagaragaye umenga ni imva y'agaciro kuko Yosefu yari atunze, nta muntu yari gushobora gushikira ko imva yerekana ico gihe imva ntabwo zari zoroshe gupfa kuba imva ofunofu. Ariko Yosefu yari yarayikoze ayiha Yesu Kristo. Umuntu yabambwe yitwa ngo bambiwe ivyaha, yabambanwe n'ibisuma, ariko ahantu yahambwe wumva z'agaciro. Ariko kandi ntabwo ariyo yaraje kugumamwo, yari inzira yo kwirenganira yigira. Imva y'intirano isobanura ngo imibabaro yacu canke ibihe byacu ibitunaniza ni vy'igihe gito, ni vy'akanya gato, kuko twebwe ntabwo turabisi. Turi mu isi ariko ntiturabisi. Abizeye Kristo turi mu isi ariko ntiturabaha. Dufise icyo turiko turaje. Ibidushikira hano mu isi byose bifise igihe. Iminsi 3 kaba turabisize. Isigasigarana n'ivyayo, n'uyu mubiri nawo ugasigarana n'ivyawo. Ikintu kigira kabiri c'ubudasa bw'imva ya Yesu Kristo ni imva icungerewe. Mumbarire kuva mwabaho mukabona abaperezida bapfa, mukabona abantu b'abategetsi bakomakomeye ku isi bapfa, munyereke imva iriko abarinzi. Mundangire ati hari umuntu yapfuye n'ubu imva yiwe hari abasekirite bayicunze. Hari umuntu azina hamwe, hari umuntu azina umuntu n'umwe canke yasomye. Kumpanda ariho. Ari umusekirite agomba acunze imva. Uyo rero nukumuraba neza kumbengira nawe arakomeye. Ariko jewe mu byo nasomye, mu byo nakurikiranye byose nta hantu ndasubira ndabona imva umuntu yapfuye ngo bashireho abasekirite. Nibwo yo bayiri president. Apfuye bashira mu mva imva ikaguma hariya, nta muntu ayicunga bimarike. Kwaba yaheze. Ubuzima bigaragara nyine abayagiye aho ubuzima buherera. Ewe kumpanda canke nibajya nyine baba bacunza akaburi kuko ari abo bagira abasekirite bacunza akaburi kugira ngo abantu ntibaze konona ibintu. Ariko ntibaba bacunza imva, baba bacunza ijya muntu ari ndani. Yesu wewe si no kumucunga gusa. Bibiliya ivuga, reka dusome urabe muri Luka. Bibiliya ivuga ngo bukeye bwaho niwo munsi wakurikira wo kwitegura. Abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato baramubwira bati, mugenzi twibutse yuko wa muhumvyi akiriho yagize ngo iminsi 3 ishize azozuka. Nuko nugera abarinzi, nugire barinde imva cyane gushitsa ku munsi ugira 3 kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhumvyi bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira ati, abaherezi ngabo nimubajane mubayirindishirize uko muzi. Nuko baragenda barindisha imva cyakibuye, bagikomamwe ishashara, bayidomamwe ikimenyetso, abo barinzi babona. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bagumye bavuga kuva Yesu Kristo agitanguye gutanga mission yiwe, bagumye bavuga. Nuno munsi Kristo yipfiriye, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo baguma bavuga. Nta mahoro bafise nubwo babonye yapfuye. Antuko umuntu yamaze gupfa byabiheze. Umuntu yari umwansi w'umuperezida kanaka, akabona ngo perezida yapfuye, acagenda agasirimba kanwa ari uboregwa kanwa ibiyeri, hari utamba gatamba akavuga ati biratunganye.
ariko bo ntibigeze bajya, ntibigeze banaryama, nubwo yari yapfuye bagumye ata mahoro bafise. Kuva naho Yosefu yavuze ati akaja kwa Pilato ati miyumva mico kiziga nje kugihamba, Pilato akakimuha, nta mahoro nubwo bayagiye guhambwa ntibigeze bumva bafise amahoro. Barumva neza ko ivyo yavuze hari ubushobozi bwagumye bicumita mu mitima yabo. Barabura amahoro bagenda kwa Pilato bamubwiye temuka. Twibutse kujya mugabo nubwo yapfuye nubwo ari hari yamumva. Hari ibintu yavuze ngo ku munsi ugira gatatu azozuka. Rero rondera aba security bakomeye, rondera aba city binararibonye bagende bahagarara yabayicunga ijyamva. Aba bahungu biwe bataza babigishwa biwe bakamutwara bagacavuga ngo yazutse, bagahenda bagasubira kuzimiza abantu. Pilato avuze ati tore ba security ngabo baragenda, ntibaziza aba security gusa uravye ngo baragiye kuri nyamba bakubita kuri ubuye runini, urubuye baruhomesha ishashara ngo baca bakubita ko n'ibimenyetso, bashira ko ikimenyetso. Ni kuvuga ngo barumva neza kumenga nubwo bariko barakora gushira kuzana aba security gusa ntibihagije, harakenewe urubuye, reka dushire kuri urubuye reka. Ariko nubundi bagumye bumva ati ntibigeze bumva amahoro mu mutima, kuko warariyo ntiyari yapfuye, warariyo yari muzima, ahubwo yaragiye ku kazi. Kumbure nabo nyere bavuga bati wa mugabo kumenga ariko arakora, kumenga aracakora naho umenga yarapfuye ku musaraba. Kristo ntasanzwe. Imvira cungwa idomwa ku kimenyetso, ariko kandi ntibayugaye burundu, bahenuriye kuri ubuye gusa. Umuntu akeneye kuza yarashobora kuza kugurura kinjira. Nico gituma ubona na Maria Magdalena na Maria wundi n'abandi bagore baje ngo bazanye ibimota neza baje kumusika. Bari bazi ko umuntu ashobora guhenura ruriya rubuye, baronse abantu bahenurira rushobora guhenuka bakinjira. Ariko izindi mva zose tugezeho turafunika tukamakinga ashobora kudufuriye ku buryo atashobora kuvayo. Siko bimeze. Ndiko mbereka itandukaniro ry'imva ya Yesu Kristo n'izindi mva tutibaza ngo Yesu yari yapfuye. Niwakubesha ari abantu babwira ngo Imana irapfa, Imana irapfa. Genda urabaho yahambwe uzobona amateka y'imva yiwe ntasa n'izindi mva, haratandukanye n'izindi mva z'abapfuye. Amen. Inyuma yuko Yesu Kristo yahambwe kuwa gatanu, umunsi wa gatandatu hari mu kaburi. Mu kaburi murahazi nagacerere nagakacira. Nico gituma abantu dutinya mu kaburi. Hano hagacerere turahatinya cyane, ariko mu gacerere ni Imana ikorera, mu gahwekere ni Imana ikorera. Amen. Iyo watuje uhwekereye ni Imana iza ikakongorera, najyajwe ryaho ryongorera ikakubwira ivyo kugomba. Ku munsi wa gatandatu karagacerere kubisi. Rero aka gacere ko kwa gatandatu urupfu rwari rwatsinze, rwari kunganje. Babona ati urupfu rwatsinze ntaravayo, nta n'abantu bariko baragerageza kuza kumukurayo. Ubu rero urupfu rwatsinze. Abafarisayo n'abatoza kori nubwo bajya abanyabwenge bivyanditswe bobo bumva ati abantu ko biri kose turibaza ko twatsinze, kuko kwa gatandatu ni ku kaburi kabisa, naho haca ni ku kaburi. Abasekirite gusa n'agatiro kariko karabafata kuko nta kabaderanje. Kubisi bo babona ko urupfu rwatsinze. Kigiye n'cyari imisi yari bwakwire, imisi yari yasababwiye ko batije imva yari bwakwire, ari yazga umunsi umwe kugira ngo abereke ko imva y'abandi ayisubiza. Imana idufashe cyane. Babona yuko batsinze byarangiye, ariko kandi ibyo bakoze byose, utwigoro bakoresheje mu gushiraho amabuye, mu kuzana abarinzi, mu guhoma n'ishashara, byagaragaye nk'aho ubwo bariko bategura kwerekana ubushobozi butangaje Kristo afise. Bijya bibuye byose bintu by'ubushobozi umwana w'umuntu yibaza ko bikomeye, bazana bagashiraho n'ibintu byogaragaza ko atovayo. Bobo babigira bibaza ko ari kwamuzibira ngo ntaveyo, ahubwo ku bwa Kristo byari bikenewe ko babizana kugira ngo
abereka ubushobozi buri mu Mana burengeye ubw'amabuye, burengeye ubw'ibuye bashitse kumva, burengeye ubw'abasekirite bari bacunze imva. Ubushobozi bwari muri Kristo. Haleluya. Hari imbaraga ziruta izindi, ni za Yesu. Umuririmbyi yarabivuze, nta zindi mbaraga ziriho ziruta izindi atari za Yesu, ziruta iz'amabuye, ziruta iz'imisozi. Ashobora gusenyura n'imisozi kuvuga gusa ijambo rimwe gusa. Ibi abafarisayo ntibabyumva, ntibabitahura, ntibashobora kubimenya. Ukuzuka kwiyo kwerekana imbaraga ziwe zirengeye izindi zose. Nta mbaraga z'abantu zishobora kuzibira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta mbaraga z'abantu zishobora kubuza icyo Imana igushaka ko kigushikira. No matter what, naho bogerageza gute, imbaraga z'Imana zirakomeye. Imbaraga z'Imana zirakomeye, zisenyura amabuye. Ikintu cya gatatu nagomvye ko turabana cyo nyene mu bigaragaza itandukaniro ry'imva ya Yesu Kristo n'izindi mva. Ubudasa bw'imva ya Yesu Kristo n'izindi mva ni imva irangaye. Imva irangaye, imva yuguruye, imva itugaye, itugaye at all. Imva ya Yesu Kristo nuno munsi baciye bareka nta n'uwundi bayishizemwo kugira ngo abantu bazoze baza kuvyirabira, kugira ngo nitwabivuga ukagira amakenga, fata indege ugenda urabirarangaye. Nuno munsi Yosefu yavuze ati nice yandika amateka no muri Bibiliya bayandike ko nta yindi mva yigeze baho ngiyi, baze byirabira irarangaye. Amen. Imva ya Yesu Kristo irarangaye. Vuga ngo irarangaye. Irarangaye. Imvira umwubusa nico cemezo cyuko yatsinze kandi yazutse, kandi ko ari ku ngoma aganje nuno munsi. Kubona imvira irangaye bivuga ngo yaratsinze, yaranesheje, ubu ni muzima, araganje. Yaratsinze rupfu na kuzimu. Rupfu nta bushobozi bwagize bwo kumugumya namba na gato. Rupfu rwaratsinzwe, rupfu rwaraneshejwe. Iyi ni inkuru yanyiganye isi yose. Abategetsi, abakuru n'abaganza baranyiganyigwa, bagwa mu gahundwe, bagwa mu gatwengo, bagwa mu gatengo, kubera ko abakintu bataziga. Bari bazi ko banesheje, Satani yarazi ko yatsinzwe. Ariko noneho anyazwe urufunguruzo rw'ikuzimu. Yari yagiye kuri mission muri iyi minsi 3, yari yabwiye abigishwa bwe ati birakwiye kandi azobamba, azoja ikuzimu amare y'iminsi 3, mwana w'umuntu azozuka. Abigishwa bwe ntibavyemerera ibintu, ariko arabivuga, bavuga ati amaze gupfaho, rabizi no ku musaraba turavye tabona umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo yahaje ku musaraba, bigaragara umenga yarahasurutse, yabaye umwe Yohana wa wundi yakunda cyane. Ni nawe imbere yuko arangiza ku musaraba yaramubwiye ngo, abwiye nyina wiwe Mariya, aramubwira ngo mawe, nguyu umuhungu wawe, nguyu umuhungu wawe. Amwereka Yohana wa wundi yakunda, niwe yagaragaye aha. Abigishwa biwe sibo bari nabo nyene byarabagora. Amaze no kunazuka ugiye gusoma barakwereka ko naho nyene barinze kumusaba ibimenyetso kugira bemere ko yazutse. Bavuze ati ibyo nibibaho. Petero abyumvise yarirutse, ariruka, na Simoni bavuze ibintu nibibaho, yazutse. Bajayo bararaba barabura. Kwiza Marika avuga ati ntari hano yazutse, kubera iki muri kumurondera umuzima mu bapfu? Ujya ni muzima, ntabwo yari yapfuye, yari yaje hano ku kazi, akazi yakarangije kandi yari yarabibabwiye. Why stressing? Ahubwo mwihuta atarabatanga iyo babwiye ko muhurira. Amen. Yesu nakiri mumva yaranesheje. Yesu nakiri mumva yarazutse, kandi ko yatsinze natwe tuzotsinda, kuko intsinzi yiwe ni intsinzi yacu. Urupfu yapfuye si ubwo ibyaha yakoze, nubwo ivyo jewe nawe twakoze n'ibyo turiko turakora uno munsi yarabipfiriye.
bitobaye uko jewe nawe twobaye abandi tworoye he? Yapfuye atacazira, nta kibi yari yarakoze. Ijya misumari yose ayiriye ku bwanje nawe kugira ngo dushobore gukira urupfu. Mbere aja no mumva kugira ngo nitwaja mumva urupfu bigaragare ko rutadushobora kuko twacungwe n'amaraso yiwe. Ubushobozi bwiwe nibwo butuganza, nibwo butugenderamo. Amen. Bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza bati niki gitumye murondera uriho ahantu habapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Mwibuke ivyo yababwiye, uko yababwiye akiri Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiye kuzoshigwa mu maboko y'abanyavyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Baca bibuka ya majambo yari yarababwiye atarapfa. Abani b'abagore bari baje bahageze, batanguye bagira ubwoba, bavuze ati ndadukurira kwikibuye, baravyabona cahavuye. Baca biruka bagwayo, basanga nta numwe ariyo. Fuse byagenze gute? Batanguye ati bamwivye, batangura kurira. Ariko baravye hirya babona umumarayika aho yicariye, arabwira ati kuki muri ko murondera umuzima mu bapfu? Bumva ubwoba. Usomye muri Matayo 28 ho harakwereka ngo Mariya ngo yabwiye umumarayika ati ndiko yamoze ngo uri kurondera, akabwira ati ndiko ndondera umwami wanje. Mariya arira ati ndiko narinje kuraba umwami wanje, none ntari ngaha, ndakwinginze ari hehe? Yesu Kristo aramwihishurira ariko ntiyamumenya. Aramubaza ati kuko uri ngaha? Ati jewe nje kuraba umwami wanje, bashize ngaha nawe mbona. Ariko Yesu aramubwira ati, amaze kumuhamagara amuhamagara mu izina ati Mariya. Aramuraba agomba kuja kumusumira, ariko Yesu Kristo aramubwira ati no, ntiharagera kunkorako, ntiharagera. Ahubwo genda ubwire babigishwa, babwire bagende duhure. Aba bagore ngo bavuye mu mva bafise ubwoba n'umunezero, ibintu bibiri, ubwoba n'umunezero. Urazi kugira ubwoba buvanze n'umunezero. Uvuye mu kaburi ndani usanze ibintu byakoretse indani by'ibitangaza, uri ndani mu kaburi umvire ugiye ku kaburi yaje cyangwa uri korarengana wenyene hakaba ibintu nk'ivyo, wo hasohoka guturinzura nka ni maguru ntunga. Naba bagore ngira mu gusohoka nta numwe yajanye n'uwundi, kuko bavuga ati ibintu nibibaho, ibintu tubone nibibaho ntituranavyumva. Muri Yohana ho bavuga ngo nta muntu numwe bashaka kubwira ivyo babonye, ahubwo babaca ko biruka umwe aciye uwundi. Kubera ko bari buzuye umunezero n'ubwoba bw'ibibaye. Amen. Imva yari yashinzwe kugumya Yesu Kristo, bari bayishinze ngo imugumye, ariko imva ntiyabishoboye. Abasekirite cyangwa abasiti, abararirizi bari bashyizweho kugira ngo bamucunge adacika, adasohoka, ariko byarabananiye. Bibiliya ivuga ngo umumarayika aje wahenuye uruboye ngo yaraje araruhenura cyagwicarako, ngo umumarayika ngo ishusho yiwe ngo yari imeze nk'umuravyo. Ni kuvuga giserutse gusa, abasekirite bose baguye agahundwe. Ni kuvuga hose ba Mariya bizira, abasekirite bariko barahirira bibereye mu itiro, kumbe bacunzika abasekirite. Abantu mwakoze sekirite wari bwasinziriye ku kazu rabe kontrola akacashika wasinziye, akagusanga uwijyamye nyene muri garde room akadodora wisinziriye. Sinzi ko vyari bwabashikire mwebwe. Cyari gihe nyene gusa nari natombora kubera je hari gate yaravuze iso na telefone akabura nijyamiye yana nikangwe ne nabona mwapereti namye hiyo nakubuza ati we akazi karaheze basi. Abasekirite nabate kubera ko marayika yamaze gushika yuguruye. Naca nibwa inkuru yabaye kuri Paulo na Sila, nabo byagenze ukunyene ariko barihimbariza biruguruka. Umucunza ati none bimugize n'ibikibagabo, nta no kuvuga ati umuntu abare baragiye. Yavuze ati ibintu bibaye niyo notabaza ntaco hinduka, kuko ubushobozi mbonye buratangaje. Abasekirite bararyama rurakamba, ba Mariya hose bavugana n'abamarayika indani, abasekirite bari bijyamiye. Ikibuye cyashinzwe kumuzibira
ngo ntaveyo, ariko cyaratembagaye, ikibuye cyaratembagaye. Yesu yamenaguye ibi byose, yarabimaramaje kugira ngo agaragaze imbaraga ziri muri we, agaragaze ingene ariko aducira inzira kugira ngo dushobore kuba delibere, dushobore kuronka umwidegemvyo. Yamenaguye ibi byose kugira ngo jewe nawe abamwizera turonka umwidegemvyo. Mbega warabaye delibere muri ubu bushobozi bwa Yesu Kristo? Uri mu babohowe canke uracaboshwe n'ivyaha vyawe, canke hari ibintu vyinshi bikibosha ubuzima bwawe? Nashaka ngo wibaze, mbega warabohowe? Amen. Uri mu babohowe n'izi mbaraga za Kristo? Uri mu bo Kristo yahinduriye amateka y'imva, canke uracari mu bazoherayo? Uri mu bantu bariko babona imva bakabona itanguriro ry'ubuzima, banezerewe no kuba muri iryo tanguriro ry'ubuzima, bakirindiriye abonye Efrema apfuye avuga ati Efrema aransize, je nanje nzoshikirwa ryari? Urimwo? Imva irarangaye. Imva irangaye iriko itwereka kubohoka, iriko itwereka ko twabohotse, ntabwo tukiboshwe, ntabwo tukiri indani mu mva, ntabwo akiriyo. Yarayirangaje kugira ngo tumenye ko vyose byararangiye. Abamwizera bose avuga ngo unyizeye niyo yoba yarapfuye azobaho. Ngo unyizeye abavuye mu rupfu abashitse mu bugingo. Amen. Mbega waramwizeye? Uri mu bashitse mu bugingo canke uracabwumva ku matwi gusa, nturabugeramo? Si ubugingo dukorera, si ubugingo turondera nk'uko bamwe babitubwira ngo turondere ubugingo budashira. Ntituburondera, ntitubukorera. Uwabukoreye ni umwe gusa, ni Kristo yabukoreye kugira ngo natwe nitumwizera tubugenderemo. Yavuze ngo niwizera kuyu yakoze ibi byose ari umwami, ukaturisha akanwa kawe ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, n'uno munsi mvirangara rakira. Uwo munsi nyene uvyizere ko ubuzima bushika mu bugingo bwawe. Niwo munsi uca wumva ufise n'ibigumbagomba vyo kubwira ngo ndashaka kuja kubwira abantu ko hariya naje ndagiye mumva twari kumwe, na jewe nazukanye nawe wa munsi aduga naje twari kumwe, ko nicaranye nawe ahantu ho mwijuru. Bivuze ngo nubwo mumbona ha mwisi, ntabwo ndi uw'isi. Jewe natsinze isi nkiri hano, ariko ndi uwo mu bwami bw'ijuru. Nico gituma umuntu aja kubatizwa. Ntituja kubatizwa kugira ngo tuvuke ubwa kabiri, ni kubera ko tuba twaravutse, ahubwo tugiye kubwira abantu ngo narapfanye na Kristo, nazuranwe nawe, ubu nicaranye n'abantu bo mwijuru. Nico gituma ivy'isi ntibinganza, nganzwa na Kristo, niwe mwami w'ubuzima bwanje. Eske warabohowe? Nashaka dusenge. Dusenge ndakubwira ngo imva ya Kristo si iherezo ry'ubuzima, ahubwo ni itanguriro ry'ubuzima ku bamwizera. Imva ya Yesu Kristo siho ubuzima buherera, ahubwo va hano no munsi uzi neza ku bamwizera niho ubuzima butangurira. Ikigira kabiri, icyemezo cy'uko hari intsinzi yatsinze urupfu na kuzimu. Abayizera bose bahawe bagahabwa ubugingo budashira bizera intsinzi nimva. Ni icyemezo neza ko urupfu rwatsinzwe, kuko imva irarangaye. Nk'uko Yesu Kristo yavuye mu mva, nawe biracashoboka ko ushobora kuva mu rupfu rw'ivyaha. Yatsinze urupfu na kuzimu, haracyariho amahirwe yo kuva mu rupfu rw'ivyaha. Mbega ni bande bataranesha uru rupfu rw'ivyaha kugira ngo barondere iyi ntsinzi batsinde urupfu rw'ivyaha? Ni bande bataranesha icyaha?
kuba utaranesha icyaha ni kuba utaramenya ko Yesu Kristo ari we mwami kandi aganje kugira ngo mugire umwami ubuzima bwawe. Kuba utaramwakira uracari mu bantu amateka y'imva ari guherayo ari guhona. Ariko abakiriye Yesu Kristo amateka y'imva n'ubuzima tuba dutanguye. Waba waramwizeye canke nturamwizeye? Ninde yumva ashaka ko dusengana isengesho yo kwizera Yesu Kristo? Ninde ashaka ko dusengana isengesho yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe kugira ngo uno munsi nyene ave hano afise ubugingo budashira, uyu munsi ave hano afise ivyizigiro vyo kubaho ibi bidashira? Ninde ashaka gusengera isengesho? Shobora kuba utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe kandi butarabikora utaravyumva, biragoye. Ariko navyo nyene si ikintu ugomba gukora ku nguvu, ni umuhamagaro w'Imana. Amen. Reka dusenge. Uri kuriyumvira, hari abakozi b'Imana kugira ngo tubandanye program, hari abapasiteri bari hano, hari icyo ushaka kuvugana n'umukozi w'Imana, ushobora kubona n'umupasiteri uwo ari we wese ukamubwira icyo wifuza. Nimba wumva umutima uri kuguhamagarira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ngwino. Mu ndwi zibiri ziri imbere dufise urubatizo, ngwino. Nawe uzobe umushinga w'umushinga ntako bavutse, uzobe umushinga nawe muri iriya bikurikira niko nawe wamwakiriye. Nibiki kiboshe ubuzima bwawe, nibiki kiboshe kandi Kristo yaratubohoye, nibiki kiboshe kandi Kristo yarazanye deliverance kugira ngo tube deliver muri ibibazo, mu bigeregezo by'ibyaha, mu bigeregezo ya karonda yaratubohoye. Nibiki kiboshe ubuzima bwawe? Haguruka dusenge.